Nshuti z'umusaraba ndabaramukije amahoro ya Kristo Yesu abane namwe aho muri hose. Uri kumwe na François Zabonayo. Ndashimiye Imana data wa twese ko asubiye kwemera kugira ngo ngaruke kuganira namwe. Reka dusenge Imana. Haleluya, ndagushimiye mwami wanje Yesu Kristo, utanga bugingo, wuzuye imbabazi. Urakoze muri uyu mwanya umpaye kugira ngo nganire na bene data. Mwami Yesu, ngwino ubane nanje, ngwino ushoboze Yesu, ngwino ungire neza. Umuntu wese ndakunkurikira n'uzonkurikira mu mindi minsi, mwami azobona ugutabarwa kuva muri wewe. Ndabigushimiye kubikora gutyo mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Haleluya. Uyu munsi mfise ijambo ry'Imana yashize ku mutima wanje. Ijambo dusoma mu gitabo ca Luka igice ca 22. Turahera hariya ku murongo wa 31. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo, umutwe w'amajambo uvuga ngo Yesu avuga ko Petero ahava mwihakana gatatu. 31. Ati, Simoni, Simoni, raba Satani yabasabye ngo abagosore nk'ingano, ariko wewe nagusengeye ngo ukwizera kwawe ntiguhere. Nawe niwamara guhinduka uzuremeshe bagenzi bawe. Aramubwira ati, mugenzi, niteguye kujana nawe no mwibohero no mu rupfu. Aramubwira ati, Petero, ndakubwire, inkoko itarabika uyu munsi uhava unyihakana gatatu ngo ntunzi. Kandi arababaza ati, hamwe n'abatuma mudafise umufuko w'amahera canke isaho canke inkweto, hari ico mwabuze? Baramwishura bati, ntaco twabuze. Arababwira ati, ariko noneho ufise umufuko w'amahera awujane, n'ufise isaho ayijane, kandi udafise inkota ashora impuzu yiwe ayigure. Ndababwire, ibi vyanditswe bikwiye kunshikako ngo yaharuranywe n'abanyabicumuro, kuko ivyanje bigira bishike. Baramubwira bati, mushinga ntahe, ehe ngizi inkota 2. Arababwira ati, ziramaze, Imana ishimwe. Aha tubonye amajambo akomeye cyane Yesu yabwiye abigishwa. Uyu mwigishwa Simoni yaramubariye ati, ewe Simoni, 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 ati, mbonye Satani agira ashire bamwe ku rutaro abayungurure nk'uyungurura ingano. Ariko humure Simoni, nagusengeye ukwizera kwawe ntiguhere. Haleluya. Turafise Imana itubereye maso, turafise Imana idutabara iyo rukamvye. Haleluya. Mwami Yesu Kristo araseruka. Imana ishimwe. Igihe cose Satani yama arondera ingene asekuwa abantu akabazungagiza, kugira ngo iki? Kugira ngo bakuremwo ukwizera. Abakuremwo ukwizera, ukwizera wari ufise, ukwizera wari ufise mu Mana ukureke. Arivyo wari kurakora watumwe n'Imana ubivemwo.
ari ijambo wahagaze ko utira ijambo sinzorirenga ko Satani azana ibintu bituma uvuga uti uhera ubu ndabivuyemwo. Nuko akora niko kazi kiwe. Kandi ibi ndiko navuga, iri jambo ry'Imana rivuze kuri Simoni, naho mwene data barabibona. Niba utarabibona naho uzobibona. Satani araramba bajya abantu bashikamye neza, ati reka ngende twihurire. Iyo migambi agira umwami Imana arayimenya. Imana ishimwe. Iyo migambi Satani agira umwami Imana arabimenya. Amaze kubimenya agaca aburira umuntu. Ni hahandi uze gusanga umwami Imana akubwiye ngo fata amasengesho, senga. Ugasanga akubwiye ngo fata umunsi umwe, canke ati fata iminsi 2, canke fata iminsi 3, bivana nk'uko ashaka. Ati senga. Imana ikagukwegera amasengesho. Nakora umwami Yesu. Iyo umwami abonye ko hariho icago kiri imbere, arakubwira, erega n'ijambo ryayo, kuko yaravuze ngo ntaco uhoraho Imana azokora ngo atibiye akabanga abasavyi bayavugisha. Kandi ni nk'uko naho Satani aba agomba kuza kukugerageza nk'uko nyene, kugushira ku rutaro no kukuzungagiza, naho Satani afite uwo mugambi, Imana iraza ikakubarira. Imana nishimwe. Simoni yaraburiwe ati nyamara mbonye Satani agira ashire bamwe muri mwebwe, agira abashire kukayunguruzo canke ku rutaro. Jambo ry'Imana ryavuze ngo Simoni, Simoni, raba Satani yabasavye ngo abagosore nk'ingano. Umukristo arasabwa ngo agosorwe nk'ingano. Ishengero rirasabwa ngo rigosorwe nk'ingano. Ikintu cyose ugomba kuronka ikintu ciza, uragosora kugira ngo imicafu ivemwo, hasigayemwo ibintu bizima. Haleluya. N'umwami Imana imbere yo kwinjira mu bwami, abantu bazogosorwa kugira ngo imicafu n'ibindi byose bibanze bitandukane nabyo. Ariko muri uko kugosorwa bene data, niho benshi baca bata, benshi bakavunika, benshi bakabivamo. Mane dufashe. Ariko hashimwe Yesu. Hashimwe Yesu kuko aradusengera. Mana ishimwe, aradusengera. Yabwiye Simoni ati humura nagusengeye ngo kwizera kwawe ntiguhere. Kandi ni kwizera kwawe kwamara gukomera, nawe uca ugenda uhumurize bene data bandi. Imana ishimwe. Erega Yesu ntaca akorera ubusa. Niba Yesu yarampagurukije muri iki gihe kugira ngo nze ndakuburire nshuti yanje, nukugira ngo nawe niwamara gukomera uca ugenda uburire bajya bandi muri kumwe, uca ugenda uburire bajya bandi mu bana. Imana ihabwe icubahiro. Satani yagusabye,
satani yasabye ishengero, satani yasabye abantu bagomba kwinjira mu bwami, bariko baca mu kayungiro, bariko baragosorwa nk'ingano. Ibikugosora ni byinshi nawe urabibona, ariko humura, Mwami Yesu Kristo ntiyagutaye, Mwami Yesu ntiyagutaye, Mwami Yesu muri kumwe. Gusa icyo agomba ngo utandukane n'ivyo bibi, utandukane n'ako gafyinyi, utandukane nuko kwamuvuga ngo ngo nakaransenge, nakaramfasha, aramfasha, naka ubu ni wewe na Yesu. Imana ishimwe. Umwami aramenya intege nke zacu, aramenya aho bitugorera, akatugirira imbabazi, akadusengera. Imana ihabwa icubahiro. Hari irindi jambo Yesu yabwiye Petero. Petero ariko aravuga ngo Mwami Yesu wumve, urukundo ndagukunda, ngo naho abandi bose bazokuva inyuma, jewe tuzogumana, nzogukurikira hose. Yesu ati uyu wewe ni wowe utabizi, ndakubwire inkoko itarabika wowe uza kuba wanyihakanye inshuro zitatu. Iyo ataba Umwami Imana yabivuze, umwami atazi kubesha, Petero yari guhava avuga ati yari guhava avuga ati ntibishoboka, yari guhava avuga ati uyu muntu wowe urambeshe. Urukundo nkunda umwami, yaba ari undi muntu yabimubariye kumbura, yari kumubwira ati urukundo nkunda umwami, ndamukunda, nta kintu ntandukanye nawe. Ariko ari Umwami Yesu abivuze ati uhava unyihakana kutanzi wewe, ikimenyetso uraja kukibona. Imana ihabwa icubahiro. Imana niyituzi, niyizi ingene dushaka kwihangana, niyizi aho tugeza, niyibizi. Icyo gusa dukwiye gusenga ni Mwami nshobozi, Mwami ntabara, Mwami ngirira imbabazi, Mwami mfata ukuboko, ukamumenya ko wowe udashoboye ariko Kristo ari washoboye muri wewe. Imana ihabwa icubahiro. Ikindi umenye ko nizo ntambara zose ucamwo, uko nyene uko umugwanizi yagusavye, uko nyene uko umugwanizi ariko aragukaranga, ariko arakugosora nk'ingano, uko nyene uko Yesu yagusengeye. Niyo ganuke nakuzaniye, muri ibyo urimo Yesu yagusengeye, muri ibyo urimo Data arakubona, muri ibyo nyene Umwami Imana ntakurekura. Satani aragusuka n'ibyo, yakugosoye muri izo ngwara, yakugosoye muri ayo madeni, yakugosoye muri uko kubeshegwa, yakugosoye muri ibyo byose abantu bagutuka, ariko kwizera kwabo ntiguhere. Imana ishimwe. Yesu yadusengeye, Yesu yansengeye, Yesu yagusengeye. Yesu aradusengera ngo ibyo ducamo ntibitunyiganyize, duca mu bintu byinshi cyane biteye ubwoba. Umuntu w'inyama n'amaraso atoshaka kurenganamo, ariko Yesu aradusengera. Imana ishimwe. Icyo dushima ni uko uyu Mwami ashobora byose, kandi ibyo avuga byose ni ukuri. Yesu nakubwira ngo ca ngaha, ntuzivuga ngo nta nzira iriho,
naho ibitahari kuko Yesu yabivuze yamaze gucibwa inzira. Imana ihabwa icubahiro. Yesu nakubwira ati genza gutya kora uko nyene. Yesu niwe azi ibyiza bigukwiriye. Imana ishimwe. Yabajije intumwa ziwe arazibaza ati mbese ati cagihe nabatuma nimugende muce mu mihana mugende muvuge ubutumwa mugende hariya na hariya nkababwiye ntimutware n'umufuko ufite amahera asiga imuhira ntihagire ikintu na kimwe mutwara mujane impuzu zonyene mwambaye. Arabaza ati mbega kiriya gihe hari ico mwakenye? Hari ico mwakenye ngo nta mafaranga mufise? Hari ico mwakenye ngo nta mpamba mwatekeye? Baramwishira bati oyaye. Haleluya. Inshuti yanje mwene data, garuka wizigira Imana. Niki gituma Imana iguhamagara, Imana ikakurondera, ikakwinginga, nawe ukaguma utanga yandi makondisiyo. Wowe uraba nk'umuntu ariko yo yiraba nk'Imana. Enda nuyizere, yigirira icize, iyo nyene ntiguta mu rundubi. Imana ishimwe. Imana ntitana mu rundubi. Imana ivuga nk'Imana kandi ivuga neza, gusa iravuga ibitandukanye n'ibyo wewe wiyumvira, kandi iravuga ibitandukanye n'ibyo wewe ubona. Ariko uko bimeze uko nguko Imana yacu yashoboye. Yarababwiye ati ngwino musubire tuganire. Mbega hamwe n'abatuma ataco mufise nkababwiye nti ntihagire na kimwe mutwara. Hari ico mwabuze ngo nuko ataco mwatwaye? Mbega mwarabuze ibyo kurya? Mbega mwarabuze ibyo kwambara? Mbega mwaranyoshonje? Byagenze gute? Baravuga ati ntaco twabuze. Haleluya. Kuba udafise amafaranga ntibisobanura yuko ugiye kuburanirwa. Niba data ari we yavuze, byose biragenda neza. Igiharuro c'Imana sinje ngo nje kukubarira ngo bizogenda gutya na gutya na gutya na gutya, ariko nje kubwira ngo iyivuga iyo Mana iyo irabishitsa byose bikagenda neza. Imana ishimwe. Ntaco uzobura data niba ari data yakubwiye. Haguruka ugende, emerera umwami Imana. Emera ukora uco umwami Yesu akugombako. Ube inshuti y'Imana nziza. Mugendane, mukorane. Avuge nawe umwumvire. Haleluya. Nibyo byiza. Nibyo byiza. Yesu nahabwa icubahiro. Rero umwami Yesu yababwiye ikindi gihe rero. Arababwira ati ibihe byahindutse. Ibihe byahindutse, ubuhoho ndababwiye nti twara amafaranga yanyu. Ntihagira amafaranga musiga, mwitwaze amafaranga. Mwitwaze impamba. Ubuhoho muzoga ibyanyu, ubuhoho muzokwambara ibyanyu, ubuhoho muzokwimenya. Kandi arababwira n'ikindi ati si ibyo gusa, mutware n'ikigwanishwa. Mutware n'ikigwanishwa. Ati udafise ikigwanishwa nashore impuzu ziwe zimwe, ashore aronka amafaranga agenda buri kigwanishwa. Ntihakabeho umuntu agenda adafise ikigwanishwa.
kubera iki yababwiye gutyo? Mbese si wari yababwiye ubwa mbere ati mugenda nta mafaranga mujanye? Mbese si wari yavuze ati mugenda uko nyene mumeze? Ariko ati ariko ubuhoho iki gihe tukagenda udafise amafaranga, tukagenda udafise ibyawe, iki gihe ntugahirahire ngo ugende udafise ikigwanisho. Kuki? Kubera yuko ibihe byaratandukanye. Tumenye kugendeza ibihe bene data nshuti z'umusaraba. Tumenye kumenya Imana imwe niyivuga, ariko ibihe dukoreramwo ni ibihe bitandukanye, kandi ibyo bihe nyene igihe cyose gifise ibyacu. Ashimwe Yesu. Igihe c'impore bisaba ngo byose n'amahoro. Hari igihe c'impore, hari igihe bene data baba abantu beza, bakakira abashitsi neza, bakabatunganiriza, bakabagaburira neza. Icyo ni igihe c'impore. Gihe abakristo bitwararika abakozi b'Imana, ni igihe c'impore. Ibyo bihe byarabayeho, aho umukozi w'Imana abakristo bamwitwararika, bakamumenya, bakamugurira impunzu, bakamurungikira amafaranga. Ivyo byose n'amahoro, nta kibi kirimo. Ariko hari ikindi gihe kivuga ati mukozi w'Imana, rondera amahera yawe, rondera ubu yafise. Mukozi w'Imana, kizirizo kujya mu mihana y'abandi. Ibintu byarahindutse. Yesu mwana wa Mungu. Mukozi w'Imana, ibihe byarahindutse. Ibihe ntibikirimeze nka kwa kundi. Kanura, umva ico mpwemu yera avuga. Ibihe byarahindutse. Yesu abwira abigishwa biwe ati ubuhoho ndababwiye ngo ntuze ugenda udafise ikigwanishwa. Naba utagifise shora impuzu zawe ukigure, ariko citwaza. Ibigwanishwa byacu dufise, kuko intambara yacu dufise ariyo mu buryo bw'impwemu. Ibigwanishwa byacu dufise n'amasengesho. Wo mukristo udasenga karakubanye. Mukristo utaba imbere y'Imana ngo baze amakuru Imana, karakubanye. Enda fata umwanya usenga Imana. Mukristo udafise mpwemu yera ngo ugire dondo ugire guhishurirwa, kurobanura. Iki gihe kiragoye. Iki gihe ibintu byose biracangacanze. Iki gihe muhura n'umuntu akakubwira ngo ni umuvugishwa w'Imana kandi atari byo, atumwe na Satani. Nutaba ufise esprit de discernement, bizokugora. Uyu munsi ugenda ahantu ukumva ngo bamugaburiye ibintu bitaribwa, ngo yagwaye, yapfuye. N'igihe ibi bihe Yesu yari abizi. Yabwiye abigishwa biwe aterega ubuho bagira bamfate, ubuho bagira baje kumbamba, ariko mwebwe muzogira ibibazo. Enda nimufate ibigwanishwa mwigwaneho, musenge. Ndi hano nababwira ngo ibihe birahinduka,
menya kujanana n'igihe. Mvuze kujanana n'igihe ndiko navuga mu buryo bw'impwemu. Kumenya mbega ubu ngenze gute, nkore gute, mbega ubu hameze gute, mbega ubu n'igihe cyo gusiga byose ukagenda, cyangwa ubu n'igihe cyo gutwara byose ibyo ufise. Utwara byose ibyo ufise, ubu n'igihe cyo gutwara byose ibyo ufise, kuko ntumenya ntumenya. Imana idufasha, Imana itugirire neza, tumenye gusiguza Imana mbega igihe turimo n'igihe kimeze gute. Menye gusiguza Imana mbega abo muganira ninde nande, mbega n'abantu bafise urukundo rw'Imana canke n'abantu bariko kugira ko sondage. Imana ishimwe, Imana ihabwa icubahiro. Muri byose ubaze data, kandi data nawe arishura. Ariko iri jambo tubonye ngo Satani yabasavye ariko nabasengeye. Nawe umenye ngo Satani ibyo uri biragaragara ko Satani yagusavye kugira ngo uve mu kwizera, ariko Yesu yagusengeye. Ariko ube magabo ugumye kwizera. Imana ishimwe. Imana ibahezagire inshuti z'umusaraba. Imana ibahezagire cyane. Mugumye kwizera Imana kandi mumenye gutandukanya ibihe. Umenye igihe c'amahoro n'igihe c'intambara. Igihe c'intambara umuntu yitwaza ikigwanisho. Igihe c'intambara umuntu yitwaza kugaba. Igihe c'intambara umuntu yitwaza gusenga. Igihe c'intambara umuntu yitwaza amakenga. Igihe c'intambara umuntu niyirekura. Igihe c'intambara umuntu avugana n'uwo bari kumwe. Igihe c'intambara umuntu yambara ukwirinda, kugororoka. Igihe c'intambara umuntu yambara amasengesho. Igihe c'intambara umuntu arakenyera zikaguma. Igihe c'intambara udafite ikigwanisho umwanzi zo gukubita hasi. Igihe c'intambara ukwiye kutwitwaza ikigwanishwa, kuko ntuzomuza kugwana uwo ari we. Imana ibaho umugisha. Ibyo mvuze mpemu yarabasobanurira. Ibyo urimwo usenge. Ukuri muri ayo mageragezwa ngana uko Satani yagusavye, ariko Yesu arakubona. Ugumye kwizera ibyo bizorengana. Aho ugeze ubu ngubu sinzi ahariho, ariko uko bimeze kose ugumye Yesu nabo ntazoguta. Imana ibahezagire. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Nomero za telefone ni za zindi ni +46 768 0065 46. Kandi iyi shene turiko ni shene Habonayo. Uhoraho Imana duhana umugisha. Amen. Urakoze mwami Yesu. Ndagushimiye, ndagukengurukiye. Uko wari urejo n'uyu munsi ni kuri. Uko wavugana n'abakera n'uyu munsi ni kuvugana natwe. Haleluya. Uko wahumuriza abakera n'uyu munsi ni kuduhumuriza. Haleluya. Uko wigisha abakera n'uyu munsi natwe ni kukitwigisha. Uhabwa icubahiro Mana kubwa muhemu yera. Asobanura agashitsa kure aho umuntu atagejeje, ariko muhemu yera akashitsa. Hezagira mwene data nkurikiye muri kano kanya, umuha umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Imana